Iyi ni radio BBC gahuza miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Turi ku munsi wa mbere itariki 21 z'ukwezi kw'indwi muri 2025. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu c'uyu munsi. Umwe mu bakozi b'ubuserukizi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihugu c'Ububirigi yafatiwe muri Bulgaria ari mu modokari yafatanywe ibiro byinshi by'ikiyovyabwenge ca cocaine. Ikibazo cyo gutanga imfashanyo muri Gaza kiracateye impungenge, aho umuryango umwe usaba amashami yawo ni kufasha gutanga izo mfashanyo, uwundi mwanya ukagiriza ni kudashikana izo mfungurwa ahakenewe hose. Muri iki kiganiro kandi haleluya naje hano mvuga ni ngomba kubona baririmbyi barimba neza nkuko twumva ahandi mu mahanga barimba neza. Abo ni bamwe mu banyeshure bo mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura mu Burundi batoye akaryo ko kuvyaza umusaruro umwanya w'akaruhuko bafise muri rinoci. Bimwe mu byo bawukoresha rero hakaba harimo kwiga kuririmba. Tubafitiye n'amakuru y'inkino muri iki kiganiro gihagarikiwe na Nina Iradukunda. Imbere yo kuja mwidonido y'ivyo vyose rero mubanze mutega amatwi amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC n'amakuru mushikizwa na Jacques Niyitegeka. Abatuye mu muji wa Del Al-Bala mu ntara ya Gaza rwagati baravuga ko ibisasu by'ibifaru by'ingabo za Israeli byangije inzu n'imisigiti kandi byica abantu benshi mu gitero cyo kubutaka gishya. Imiryango itanga imfashanyo iravuga ko cyari gitero simusiga. Igisirikare cya Israeli ntacyo cyahise kibivugaho nyuma yaho gitanze amabwiriza ku baturage baho ngo bahunge ku cyumweru. Abanyepalestina baregwa mu bihumbi biyongereye ku bahunze ku buryo ONU isanga bizabangamira ingamba zo kubafasha kugira ngo baramuke. ONU kandi yongeraho ko abakozi bayo bazagumayo kugira ngo barinde ibikorwa remezo by'ingenzi birimo n'uruganda ruyungurura amazi. Umuryango ufasha abari mu kaga muri Gaza ushyigikiwe na Amerika ariko utavugaho rumwe na bose, Gaza Humanitarian Foundation, wasabye amashami ya ONU gukorana nawo mu gikorwa cyawo cyo kugeza imfashanyo y'ibiribwa muri Gaza. ONU yanze kubera ko iwufata nk'ugendera kuri politiki na gisirikare. Umuvugizi w'uwo muryango uzwi mu mpine nka GHF Chapin Fay yavuze ko habona imfashanyo za ONU zirimo imiti ziborera ku mipaka kubera ko amashami ya ONU yanga kwitwara ikayigeza ku bayikeneye. ONU ivuga ko Israeli irimo gukumira imfashanyo itangwa kandi ko imirongo y'imodoka zayo zikunze gusubizwa inyuma kuri bariyeri za gisirikare. Abanyapalestina babarirwa mu magana barishwe bagerageza kugera ku bigo bitanga imfashanyo by'umuryango wa GHF. Muri Kenya, impirimbanyi Boniface Mwangi yashinjwe ibyaha byo gutunga amasasu ku buryo butemewe n'amategeko kuko nta ruhushya rwo gutunga imbunda afite. Ibi bibaye nyuma yaho avaniweho ibyaha bijyanye n'iterabwoba kubera igitutu cy'abaturage n'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ni inkuru ya Akisa Wandira mugezweho na Jean Claude Mwambutsa. Boniface Mwangi yahakanye ibyaha byo gutunga intwaro bitemewe n'amategeko, ahita arikurwa by'agateganyo. Ku rukiko abamushyigikiye baririmbaga indirimbo yubahiza igihugu cya Kenya. Bwana Mwangi yatawe muri yombi mu mpera z'icyumweru afatirwa mu rugo rwe hafi y'umurwa mukuru. Abakora iperereza bakaba barabanje kumushinja gufasha iterabwoba rifitanye isano n'imyigaragambyo yamagana leta yo mu kwezi gushize. Mu gitero cyo kumufata, igipolisi kivuga ko cyafashe ibicupa bibika ibyuka bibabaza amaso ndetse n'igisanduku cy'amasasu. Amnesty International ndetse n'amashyirahamwe arengera ikiremwamuntu imbere mu gihugu avuga ko uru ari urubanza rugamije guhamya icyaha utavuga rumwe n'ubutegetsi.
Polisi yo muri Pakistan yafashe abantu 11 nyuma yaho hagaragaye video yerekana umugore n'umugabo baraswa bakicwa n'itsinda ry'abagabo mu ntara ya Balochistan. Iyo video yateje uburakari bwinshi mu baturage. Polisi yabwiye BBC ko habishwe babanaga nk'umugabo n'umugore ariko ko batashyingiranywe kandi ngo umugore wishwe yari afite abana n'umugabo. Umukuru w'intara ya Balochistan yavuze ko hari urugero rw'ibintu bizwi nk'ubwicanyi bukorerwa abantu bafatwa nk'abakosheje isoni umuryango. Ubwicanyi nk'ubwo ntibwemewe muri Pakistan ariko abaturage bamwe bavuga ko bufite ishingiro mu rwego rw'idini. Abantu batari munsi ya 19 bapfuye abandi barenga 100 barakomereka mu murwa mukuru wa Bangladesh Dhaka nyuma yaho indege y'ingabo zirwanira mu kirere ihanutse ikagwa ku kigo cy'amashuri. Guverinoma ya Bangladesh yavuze ko benshi mu bapfuye ari abana. Inkuru ya Yogita Imaye muragezwaho na Ivete Kabatesi. Iyo mpanuka yabaye hagana mu masaa 7 z'amanywa ku isaha yaho. Iyo ndege yari mu myitozo ubwo yagwaga hejuru y'inyubako y'ishuri rya Milestone mu gace ka Uttara kari mu murwa mukuru wa Dhaka. Ababonye uko byagenze batangarije BBC ko babonye indege yari hishya imanuka ikagwa ku gice kimwe cy'izo nyubako. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa byo kuzimya inkongi muri Bangladesh yavuze ko iyo nyubako yari irimo abanyeshuri bo mu cyiciro cya mbere n'icya kane. Ibikorwa by'ubutabazi birakomeje. Benshi mu bakomeretse bararembye cyane. Guverinoma ya Bangladesh yatangaje umunsi wo kunamira abapfuye uteganijwe ejo kuwa kabiri. Umucamanza mu rwego rw'igihugu mu mujyi wa Boston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika arimo kumva urubanza kaminuza ya Harvard regamo ubutegetsi bwa President Trump kubera icyemezo bwafashe cyo guhagarika inkunga irenga miliyari 2 z'amadolari bwahaga iyi kaminuza. Trump ashaka ko Harvard ikora amahinduka ku bijyanye n'itangwa ry'akazi, imyigishirize no kwemerera abanyeshuri bayigamo. Ibi byose bikaba biri muri gahunda ndende yo kurwanya igifatwa nko kurwanya abayahudi no guhagarika gahunda z'uburinganize muri iyo kaminuza. Iyo kaminuza ya Harvard yo ivuga ko iki cyemezo kinyuranije n'uburenganzira bwo kuvuga icyo umuntu ashaka butangwa n'iteko nshinga rya Amerika kandi ko kibangamiye ubwigenge bwa kaminuza. Florentine. Urakoze Jacques nitegeka kuri ayo makuru ya BBC. Nongeye kubaha ikaze. Umutegetsi mukuru wo mu buserukizi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihugu c'Ububirigi yarafatanywe ibiro birenga 200 by'ibiyayuramutwe byo mu bwoko bwa kokaine mu gihugu ca Bulgaria. Abategetsi ba Bulgaria bakavuga yuko ivyo biyayuramutwe byari mu modokari ifise imparati y'abaserukira ibihugu vya Biburaya aho yari kumwe n'umubirigikazi hamwe n'uwundi munya Bulgaria. Ayo makuru kandi aremezwa n'userukira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Bubirigi aho mu butumwa bugufi bwo kuri telefone yavuze yuko uwafashwe yabikoze ku gatwe kiwe. Reka iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Alain Majesté Barenga ari mu Bubirigi. Jean Dodier Muteba Mulumba w'imyaka 40 asanzwe umunyanga mukuru agira kabiri w'ubuserukizi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Buruseli. Niwe yafatanywe ivyo biro birenga 200 by'ibiyayuramutwe byo mu bwoko bwa kokaine ku munsi wa gatanu heze. Yafatiwe mu gihugu ca Bulgaria hafi y'urubibe gihana na Turkiya mu gace kitwa Kapitana Andrevo. Umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika mu ntara ya Hashkovo ahafatiye urwo rumogi Ivan Stoyanov mu kiganiro yahaye mesha makuru kuno wa mbere yamesheje ko uwo mugabo w'umutegetsi mu buserukizi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Birigi yari kumwe n'undi mugore wo mu Birigi kaza afise imyaka 54 hamwe n'umugabo w'umunyabulgaria w'imyaka 43 yatwara imodoka bari barimwo iri kwimarati y'ubuserukizi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nkuko umushikirizamanza abandanya byemeza ivyo birayo mutwe vya kokaine byari bifise agaciro k'amafaranga arenga miliyoni 37 y'amahera y'abanyaburaya eho. Abategetsi bavuga ko iyo kokaine ariyo nyinshi cyane ifatiwe icarimwe ku mupaka w'iki gihugu. Umutegetsi mu rwego rw'ubutungane yemeza ko iyo modoka yikeswa hakiri kare biba ngombwa ko hakoreshwa ubuhinga bukomeye bw'imishwarara ya rayon X n'imbwa zinukiriza bita chien renifleur mu gifaransa kugira abanyegurure aho go rumogi rwari runyegeje. Yamara ngo ntivyoroshe kuko Jean Dodier Mutebwa yerekanye ko afise ubudahangagwa butuma dasakwa. Ivyabaye ngombwa ko hasabwa impusha ku nzego zo hejuru. Nayo George Dimov arongoye igisata c'abinjira n'abasohoka mu gihugu ca Bulgaria mu kiganiro gito yahaye ishami rya Radio Free Europe gisata cyo muri Bulgaria
Bulgaria yemeje ko iyo modoka yari kimarati y'ubuserukizi bwa Kongo yinjiye muri Bulgaria iciye mu gihugu ca Serbia. Akaba yemeje ko abayirimwo basanzwe bari mu gukomeye wabinjiza ibiyaramutwe Buraya bava mu bihugu vyinshi bafise icicaro mu bihugu vy'Ububirigi, Uholande, Espagne n'Ubutaliyano, aho hari n'abakorana n'ubuserukizi bw'ibindi bihugu Buraya. Akaba yemeje ko n'abandi banyabulgaria b'inderetsi zabo bariko bararondegwa. Uwo mutegetsi yemeje ko ivyo biyaramutwe vyari muri iyo modoka bitari bigenewe Bulgaria, ahubwo bihaca birengana bivuye mu bihugu vya Buraya y'ubuseruko bigiye mu bihugu vy'ishirahamwe rya Buraya. Mu buserukizi bwa Kongo mu Bubiligi ayo makuru ntibayahakana. Uhagarariye ico gihugu Christian Dongala Konku yabwiye BBC ati Jean Dodier Mutebo Murumba ni mukozi wa ambassade ya Republika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu 2018, aho asanzwe ari umunyabanga agira kabiri wa ambassade yacu. Ariko ivyo yakoze yabikoze ku gatwe kiwe kuko twebwe kuva mu ndwi heze twari tuzi ko ari mu karuhuko k'indwara. Biteganyijwe ko kiringo c'amasaha 72 yo kuguma mu minwe y'igipolisi irangira mu ijoro ryo kuno wa mbere, hanyuma ashikiza ubucamanza. Mu gihe bo kuhagirwa icaha, amategeko ya Bulgaria avuga ko bashobora guhanishwa igufungwa imyaka iri hagati ya 15 na 20 hamwe n'ihadabu y'amafaranga iri hagati y'200 n'300 by'amafaranga y'abanyaburaya. I Buruseli mu Bubiligi, Alain Majesté Barenga. Arakoze Alain Majesté Barenga. Reka twerekeze mu burasirazuba bwo hagati. Imodokari za gisirikare za Israel zatanguye gushika ubwa mbere mu muji wa Deir al-Balah hagati na hagati mu karere ka Gaza. Abaganga baho bakavuga yuko abantu benshi bishwe n'ibisasu byahacucagiwe. Indege za Israel zateye kandi no ku cambu ca Hodeida muri Yemen, aho bavuga yuko cari igitero co gusubiza ku bitero by'ibisasu vya misile biheruka kugabwa n'abagwanyi b'Abahudi. Inkuru ya Yolande Nael mwishikizwa na Prime Ndikumagenge. Amasanamu yerekanye ibitero vyo mu kirere vya Israel muri Deir al-Balah. Ibiduga vy'intambara navyo ubu bikaba bivugwa ko biri ku nkengera z'ico gisagara. Gushika ubu igisirikare ca Israel cari caririnze ibikorwa bikomeye vyo ku butaka muri ako karere, aho cibaza yuko bamwe mu batwawe bunyago na Hamas bagisigaye ariyo bashobora kuba bari. Naco igisirikare cashotse kivuga ku ntambwe kiriko kiratera umunsi umwe kuva gitanze imburi yuko abantu ibihumbi n'ibihumbi bahaba bohava. ONU n'ayandi mashirahamwe atanga imfashanyo bavuga ko amategeko ya Israel muri Deir al-Balah abangamira ibikorwa vyo kugarukira ku bari mu kaga. Umutegetsi wo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu butwagwa na Hamas yavuze yuko abantu 19 bamaze gupfa bahitanywe n'inzara muri aya masaha 28 aheze. Israel yemeje ko yagavye ibitero bishasha ku kivugo ca Hodeida muri Yemen. Abahudhi bari bagize igihe barasa ibisasu vya misile muri Israel bavuga ko babikora mu kwifatanya n'abanyepalestina bo muri Gaza. Umushikiranganje wa Israel ajeje kwivuna abansi yavuze yuko azovyishura vyinshi cyane. Muri ako karere ka Gaza kandi ikigo gitanga imfashanyo muri ako gace Gaza Humanitarian Foundation kitavuga ko rumwe na bose casavye amashami ya ONU atanga ifashanyo kugifasha, ariko uwundi mwanya kikagiriza ayo mashami ya ONU kudashikana imfashanyo hose mu karere ka Gaza. Abanyapalestina baharugwa mu majana bivugwa yuko bishwe mu bibanza byo gutangiramwo imfashanyo n'ico kigo ca Gaza Humanitarian Foundation muri aya mayinga heze. Amashami ya ONU yaranse gukorana n'ico kigo bavuga yuko cavangiwe mu gukoreshwa mu vya politike na gisirikare. Inkuru ya Imogen Fox mishikizwa na Nina Iradukunda. Abakozi karuhariwe mu byo gutabara bari bagabishije kuva mu ntango ku buryo GHF ikoramwo vyari biteye amakenga, ikoresha abajejwe umutekano bitwaje ibigwanisho, ifitaniye ubucuti na Israel, kandi ingabo za Israel zifise ibirindiro mu micungararo y'ibigo vyayo bike itangiramwo ifashanyo. Iryo shirahamwe ritanga igezi zikenewe cyane ariko zidakwiye ku bantu bivugwa ko bageramiwe na kigoyi, kandi ntiritanga imiti, isabuni canke amata agenewe abana. Hagati aho ibisata vya ONU vyahora bifasha mu karere ka Gaza mu gihe c'agahengwe mu ntango y'uyu mwaka bivuga ko imfashanyo ziguma zibuzwa kwinjira. GHF ivuga ko ishaka gukorana n'andi mashirahamwe atanga imfashanyo. ONU yaravyanse. Ubu naho ibihugu 26 harimo n'Ubwongereza vyateye akamo ko habihagarikwa ry'intambara ryihuta, binatera ivyasi ico vyise ukwanka kwa Israel ko haba ibikorwa vyo gutabara, itangwa ry'imfashanyo y'intica ntikize hamwe n'iyicwa bunyamaswa ry'abasivile bagerageza kuja kurondera imfungurwa.
iyi mwumva ni BBC gahuza miryango ibashikanye ku isaha imwe iburi minota 14 n'igice mu karere k'ibiyaga binini. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa baza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose y'uko podcast ikora n'uko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. Yari isaha imwe ibura iminota 15 ubu niho tugeze murambarana nihenze umunota umwe gatoya. Tuje mu Buhindi aho leta yahaye imbabazi abantu 12 bari bakatiwe kubera uruhara mu bisasu vyatewe kuri gari ya moshi mu mujyi wa Mumbai harashize imyaka hafi 20 aho vyahitanye abantu hafi 200 abandi barenga 800 bagakomereka. Batanu muri abo 12 bari baciriwe ubwo gupfa, abandi ndwi bari bafise umunyoro w'ubuzima bwose. Ni inkuru ya Sanjay Dasgupta dushikirwa na Ferenga Kwaya. Hafi imyaka 10 baciriye bwa mbere urubanza abagabo b'abayisilamu 12 bahamijwe icyaha cyo kugira uruhare mu kugaba igitero cy'iterabwoba bagiye gusohoka muri gereza. Mu guca urubanza rwa rurimo amakemwa, abacamanza babiri bo mu rukiko rukuru rwa Bombay basanze ibimenyetso byakoreshejwe nta gaciro bihabwa. Banasanze harabayemo amakosa akomeye mu iperereza igipolisi cyakoze. Icyaha aba bagabo bari barahamijwe cyari kimwe mu byaha bibi byabaye muri ibi bihe. Mu 2006 mu kwezi kwa karindwi mu masaha agendwamo abantu benshi, ibisasu 7 byaturikiye aho za gari ya moshi ziparika i Mumbai byica abantu 189, abandi bagera kuri 800 barakomereka. Dusubire mu karere mu Burundi, ikibuga ca ETS Kamenge kiri mu gisagara ca Bujumbura benshi bakizi nk'ikibuga cakira inkino cane cane z'umupira w'amaguru, ariko muri iki gihe cici hasigaye hari n'ugwaruka ruhahurira ruje kwigiraho ubuhinga bwo kuririmba. Muri ugwaruka ruharugwa mu majana harimo rero abanyeshure baba bari mu karuhuko kici. Urugwaruka ruvuga yuko ibikorwa birufasha kudasamara muri kino gihe c'akaruhuko. Reka inkuru tuyibaze Judas Ndimpundu yagendeye ico kibuga ca ETS Kamenge. Okay, twaye twese. Tosha soft voice. Aho isinzi ry'abakiri bato na bamwe bakuze bariko bariga ubuhinga bwo kuririmba no guhibongoza. Bakoraniye ku kibuga c'umupira w'amaguru giherereye kuri ETS Kamenge mu gisagara ca Bujumbura. Ubutabizi yo kwibaza ko kwiga kuririmba ari ukujya umuyondi. Yamara ibiriko bibera kuri kino kibuga vyerekana igihushane. Ayo majwi muhejeje kumva nubwo arongorotse bayasohora bagaramye hasi, amaguru nayo bayadugije hejuru gatoya, ivyo bita abdomino. Hari n'igihe bagerageza guhibongoza bari mu citwa pompaje. Ivyigwa bigeze hagati, abanyeshuri barahabwa umwanya wo guhibongoza kugira umwigisha yumvirize ko batahuye. Zobandiko muri aba banyeshuri harimo Dinye Irankunda n'uwiyita ama Voices. Bansiguriye igituma babanza kwinonora imitsi imbere yo kuririmba. Ijwi turarivukana gusa ubuhinga burarondegwa. Rero muri uko kurondera ubuhinga bisaba yuko tugira ama sport n'ibindi bigiye bitandukanye. Rero mu kubaka ijwi rikomeye cyane ukora cyane ukaruha gose. Muri uko kuruha gose uri kuragira reservoir ni ugira ngo ushobore gutanga ibintu binini, ntuze guhezagirika imbere y'abantu uri kurahemagirika. Hari bimwe nyene tegerezwa kutarya nk'ipiripiri kugira ngo usohore ibintu bimeze neza, ibintu bikanye cyane. Ibyo byose ni bibi cyane ku muririmbyi. Bamwe mu bavyeyi babona bino bikorwa nk'imwe mu nyishu zishobora gutuma abana babo batsinda ubwoba n'isoni. Aline Hatungimana: ndafise umwana umenga agomba kugira ibintu byo gutinya abantu kugira iki ntirekare tugende hariya anya turaza rengaho
nabonye ko ari ibintu bimeze neza. Fiston Ndikumana ni watanga ivyigwa. Uyu musore w'imyaka 26 yatanguye kumenyekanira cyane ku mbuga nka Facebook na TikTok, aho akunda kwerekanira ubuhinga bwiwe bwo kuririmba. Twaganiriye ntangura ndamubaza igihe uwo mugambi watanguriye n'abaza kwiga abaribo. Tuhahurira turi abantu batandukanye, abanyeshuri, abakiri bato, abakuze, turira hamwe tuva no mashinga batandukanye kubw'impamvu yo gukora amajwi yacu. Umugambi twawutanguye mu mwaka wa 2018 ahanyene turi amaze guca hano ni benshi cyane gose. Fiston avuga ko umunyeshuri wese ategerezwa kubanza kumenya ubuhinga bwo kuririmbira mu nda, voix de ventre, mu gikiriza voix de poitrine, no mu muhogo voix de gorge. Voix de ventre ni ijwi risanzwe rimenyerewe cyane gose kandi ryoroshe. Haleluya. Ijwi ryo kuri poitrine. Haleluya. Naje hano mvuga ni ngomba kubona baririmbyi baririmba neza nkuko twumva ahandi mu mahanga baririmba neza. Nanye mfise iryo shaka ryo kumva yuko nonga mu Burundi tutosigwa inyuma. Ivyigwa iyo birangiye, imbere yo gutaha babanza kuja hamwe bakaba baridagadura baririmba indirimbo zibajemwo bakanakanyukura. Abanyeshuri bari mu buruhuko bavuga ko uwo mugambi ubafasha kwirinda kuja mu bibasamaza. Gildas Yihundi Impundu, i Bujumbura. Arakoze Gildas Yihundi Impundu. Turabandanya n'ikiganiro ca BBC gahuza miryango. Tubibutse rero yuko uretse ku murongo wacu wa internet musanzwe mutwumvira ko canke ku mirongo ya shortwave na FM aho dufise abo dukorana mu karere nka Kisoro FM mu manuko bwa Uganda, kuri kwisanganiro mu Burundi canke Humuriza FM. Murashobora no gukurikira kino kiganiro cacu muciye ku rubuga rwa Facebook canke ku murongo wacu wa WhatsApp. Reka rero imbere yo gukomeza tubanze tubahonje ku runana rwejo. Mu kiganiro unana cyo kuri wa kabiri twabateguriye. Yes bude. Waramutsanye? Komera cyane. Amakuru se kumpamagaye mu museso we. Umfitiye inkuru nziza se. Ngufitiye amakuru nubwo atari meza. Amakuru yeshyanye n'ibiki we? Sha na amakuru numvise sinzi niba nawe wabimenye ukaba waperereje ngo umenye niba ari byo koko. Uravuga biriya byareye na Chris se? Ni 12:45 kuri BBC. Reka unaho duhakanya Ive Bucana mu makuru y'inkino. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwireho neza abakunzi ba BBC, amakuru avugwa mu mikino nyahere muri Afrika. Imikino y'igikombe cya Afrika ku makipe y'abagore mu gihugu cya Maroc, aho bageze mu mikino ya kimwe cya kabiri kirangiza. Imikino izaba ku munsi w'ejo kwa kabiri. Umukino ukomeye uzahuza Afrika y'Epfo Banyana na Nigeria. Nyuma yawo Maroc ihure na Ghana. Kuwa gatandatu Ghana yatsinze Algeria kuri za penalite enye kuri ebyiri nyuma y'uko iminota 120 irangiye amakipe yombanganye ubusa ku busa. Afrika y'Epfo nayo yari yatsinze Senegal kuri za penalite enye kuri imwe nyuma y'uko mukino urangiye banganya ubusa ku busa. Kuwa gatanu Nigeria yo yari yapfunyikiye Zambia ibitego 5 ku busa, naho Maroc nayo yari yanyagiye Mali ibitego 3 kuri kimwe. Umukino wa nyuma final uteganyijwe kuwa gatandatu. Umugabane w'Uburayi naho haravugwa imikino y'igikombe cy'Uburayi ihuza amakipe y'abagore. Imikino igeze muri kimwe cya kabiri kirangiza, nayo ikazakinwa guhera ku munsi w'ejo. Ubwongereza buzahura n'Ubutaliyani, naho undi mukino wa kimwe cya kabiri kirangiza uteganyijwe kuwa gatatu. Ubudage bukazacakirana na Espagne. Umukino wa nyuma uzaba ku cyumweru.
mu Bwongereza isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi rirashyushye. Ikipe ya Liverpool yamaze kumvikana na Frankfurt yo mu Budage kugusinyisha rutahizamu wayo Hugo Ekitike kuri miliyoni 69 z'amapaundi n'izindi 10 z'inyongera. Uyu mukinnyi wari wagaragaje ko ashaka gukina muri English Premier League yari yifujwe n'ikipe ya Newcastle United, ariko miliyoni 70 z'amapaundi yari yashyize ku meza Frankfurt zitera utwatsi. Uyu mukinnyi w'Umufaransa biteganyijwe ko ajya mu mujyi wa Liverpool gukora isuzumwa ry'ubutarumikwa akanumvikana n'ikipe ibigendanye n'amasezerano ye bwite. Nkiri mu gihugu cy'Ubwongereza kandi umutoza wa Arsenal Mikel Arteta yatangaje ko ikipe ye itagaragaza imibare iri hejuru mu rwego rwo gutwara ibikombe mu gihe iri gushorwamo amafaranga yo kwiyubaka kurushaho. Arsenal irakataje ku isoko ryo kugura abakinnyi bashya mu gihe imaze gusinyisha 4: Martin Zubimendi, Kepa Arrizabalaga, Christian Nogard na Noni Madueke bamaze gutwara akayabo ka miliyoni 123.5 z'amapaundi. Arsenal kandi iracyari mu biganiro byo kugura rutahizamu wa Sporting Lisbon yo muri Portugal Victor Gyökeres kuri miliyoni 63.5 z'amapaundi, kandi ngo iri gukora ibishoboka kugira ngo izane myugariro ukiri muto Christian Mosquera ukinira ikipe ya Valencia yo muri Espagne. Kuri Victor Gyökeres ikipe ya Arsenal yari yizeye ko izaba yamaze gusinyisha uyu mukinnyi mpuzamahanga wa Swede mbere yuko ikipe ijya mu mwiherero wo gutegura intangiriro za shampiyona muri Singapore na Hong Kong. Gusa Arteta avuga ko ritararenga ko uyu musore w'imyaka 27 ashobora no kubasanga ku mugabane wa Aziya. Mu myaka 5 ishize Arsenal yatwaye igikombe cya FA muri 2020, iheruka icyo ni ku mwaka wa mbere wa Mikel Arteta. Itwawe igikombe cya shampiyona inshuro 3 zikurikiranye, iza ku mwanya wa 2. Hagati aho kandi rutahizamu Marcus Rashford wa Manchester United ashobora kwerekeza muri Barcelona nk'intizanyo nyuma yo kwemererwa kugirana nayo ibiganiro. Ni nyuma yaho Barcelona nayo igaragaje mu cyumweru gishize ko ishaka uyu mukinnyi w'imyaka 27. Umwaka ushize Rashford yatijwe ikipe ya Aston Villa. Rashford kandi ngo ashobora gusinya bitarenze iki cyumweru ubwo Barcelona bazaba bavuye ku mugabane wa Aziya mu myiteguro ya shampiyona y'uyu mwaka. Ayo niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves Bucyana kuri ayo makuru y'inkino. Reka imbere yo kubasezerana ngire subiza ijambo Jacques Nitegeka. Abatuye mu mujyi wa Dera al-Bala mu ntara ya Gaza rwagati baravuga ko ibisasu by'ibifaru by'ingabo za Israeli byangije inzu n'imisigiti kandi byica abantu benshi mu gitero cyo kubutaka gishya. Imiryango itanga imfashanyo iravuga ko cyari igitero simusiga ku gisirikare cya Israeli ntacyo cyahise kibivugaho. Umuryango ufasha abari mu kaga Gaza muri Gaza ushyigikiwe na Amerika ariko utavugaho rumwe na bose Gaza Humanitarian Foundation wasabye amashami ya ONU gukorana nawo mu gikorwa cyawo cyo kugeza imfashanyo y'ibiribwa muri Gaza. ONU yanze kubera ko iwufata nk'ugendera kuri politiki na gisirikare. Muri Kenya impirimbanyi Boniface Mwangi yashinjwe ibyaha byo gutunga amasasu ku buryo butemewe n'amategeko ngo kuko nta ruhushya wo gutunga imbunda afite. Ibi bikaba bibaye nyuma yaho abaniriweho ibyaha bijyanye n'iterabwoba kubera igitutu cy'abaturage n'imiryango iharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu. Polisi muri Pakistan yafashe abantu 11 nyuma yaho hagaragaye video yerekana umugabo n'umugore baraswa bakicwa n'itsinda ry'abagabo mu ntara ya Balochistan. Iyo video yateje uburakari bwinshi mu baturage. Polisi yabwiye BBC ko abishwe babanaga nk'umugabo n'umugore ariko ko batashyingiranywe. Florentine. Urakoze Jacques. Mu makuru yacu mu buryo burambuye naho no bibutsa yuko umwe mu bakozi b'ubuserukizi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwo mu Bubiligi yafatiwe ku munsi wa gatanu muri Bulgaria ari kumwe n'abandi bantu babiri. Bakaba bafatiwe mu modokari yatowemwo ibiyayuramutwe byo mu bwoko bwa cocaine birenza ibiro 200 mu buserukizi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Bubiligi. Bakavuga yuko uwo mukozi wabo ivyo yoba yagirizwa yabikoze ku gatwe kiwe kuko ngo vyabaye
basanzwe bazi yuko ari mu gihe c'akaruhuko. Kino kiganiro cari gihagarikiwe na Nina Iradukunda, jewe nakibashikirije na Florentine Kwizera. Tubashimire mwese abahisemo BBC gahuza miryango, mukomeze kugira ibihe vyiza. Thank you.